Mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'urunani rw'amashirahamwe Force na Focode. Indiane Uburundi bwaciyemwo zatumye hiyumvirwa mbere hanumvikanwa ko hoshingwa inzego zidasanzwe zotuma abarundi basubira kumvikana no gutorera umuti amatati yakahise. Muri izo nzego zumvikanywe ko harimwo ishigwaho ry'umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa. Mu mpera z'umwaka wa 2014 umugwi CVR warashinzwe, amategeko n'ububasha bigenga uwo mugwi bikaba biheruka guhindurwa, ari naco gituma bamwe mu barundi bahagariswe umutima mbere bafise n'amakenga kuvyo CVR itegekanya gukora. Muri ubwo bubasha buraje ishinga abarundi harimwo ko CVR ishobora guca imanza z'amatongo n'ivyanyazwe umuntu akaburana adahagarikiwe n'umushingwamanza kandi urubanza rukaba ntabanduka. Ico bikoze nuko umugwi CVR washinzwe mu kiringo c'indyane zifatiye ku kiringo ca gatatu c'umuhisi President Nkurunziza, indyane zimaze imyaka 10 n'ubu zitararangira. Ababikurikiranira hafi bakanabona ko ahubwo ko CVR yahavuye ihinduka igikoresho ca politike aho kuba umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Mbega none izo nguvu zidasanzwe CVR yahawe n'izihe, zerekeye imanzi zihe, uzotunganirizwa azotunganizwa gute nabande, ikibi n'inkurikizi n'izihe? Mbega hoho uwo mugwi kiretse ko wahawe ububasha uba wizewe n'abarundi ufatiye kubawugize n'abawurongoye? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro kidasanzwe mwateguriwe n'amashirahamwe abiri, urunani Force n'ishirahamwe Focode. Alice Hakizimana kuri mikro na Gilbert Niyonkuru. Alice akaba ari wagiye kubabwira mbere indinganizo ya kino kiganiro. Ego murakoze Gilbert, kandi ndaguhaye mwiriwe, ndahaye mwiriwe n'abamaze gushika ku murongo bariko badukurikirana n'abahava bashika mu kanya. Muri kino kiganiro uno munsi tuza kuba turi kumwe n'abatumire batatu. Ndabona ko hariho umwe yamaze gushika ku murongo. Umaze gushika ku murongo ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaye ikaze kandi turabaramukije. Sinzi ko ariko hatwumva Pacifique Ninahazwe. Ego cyane ndabumva, mwiriwe, ndabaramukije kandi ndamukije bariko baratwumviriza bose. Ego mu mutumira agira kabiri aza kuba Janine Nahigombeye, n'umuhinga mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara. Ngira ngo mukanya araza gushika ku murongo nawe nyene byadushoboye kubana muri kino kiganiro. Umutumire agira gatatu ni Vital Nshimirimana arongoye urunani Force. Ndabona yashitse ku murongo. Vital Nshimirimana turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro. Vital Nshimirimana mwamuriko muratwumva mwo kugura mikro mukaramutsa bariko baratwumviriza. Kumbure ko ngira mikro yiwe iracugaye mwo bandanya Alice. Ego me Gilbert, ngira ngo twibutse ko kino kiganiro kiza kuba kiringanijwe, kiza kuba gifise ibice bitatu ngo twama tubigira. Mu gice ca mbere abatumire bacu baza guhanahana ivyiyumviro kuri kino kibazo kijanye n'umugwi CVR. Mu gice ca kabiri niho tuza guha ijambo abariko badukurikirana kugira ngo bashobore guterera, bashobore mbere no kubaza ibibazo abatumire. Igice ca gatatu arico ca nyuma nico tuza kurabira hamwe ivyo kogwa, uwo bikora n'ingene vyo kogwa. Tubibutse ko kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku muhorangurukana bumenyi X wa Focode. Barashobora kuzogikurikirana mu yindi misi ikurikira kuri Facebook no kuri YouTube. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe muhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi ashobore kubashikira. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Gilbert, ngira ngo turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina n'abatumire amaze gushika ku murongo. Ego urakoze Alice, nkuko natangwe ndabivuga nabibutse yuko mumenyere kino kiganiro gitegurwa n'ishirahamwe rimwe ariko ko icyuno munsi kwa 16
unyunyu mwateguriwe n'amashyirahamwe abiri ariyo urunani Force n'ishyirahamwe Focode. Mu kurindira ko turonka abandi batumire, reka akabazo ka mbere ndagatumbereze ku amaze gushika ku murongo. Pacifique ninahazwe murongoye ishyirahamwe Focode, ariko abarundi barabumvise kandi barabakurikirana igihe mwari murongoye urunani Force musaba ko hajaho inzego z'inyuma y'intambara, ivyo bita mécanisme de justice transitionnelle mu rurimi rw'igifaransa. Rumwe muri izo nzego ari na Gosever yarashizweho, ariko aho gushima ivyo mwasaba ko vyagiyehe ico gihe, iyo abarundi babonye ivyo mwandika ku mbuga ngurukana umenyi babona yuko ahubwo musa n'abanegura n'abadashima n'abatishimiye yuko iyo severe iri kirakora. Mbega ntimwumva ko harimwo ibihushana? Ivyo mwasaba ni biki? Ivyashizweho nibihe? Ubudasa burihe mu byo mwari mwiteze n'ivyo mwasaba? Ego murakoze. Iyo kenshi turiko turavuga bene ibi by'ubutungane bita ubutungane bw'inyuma y'intambara cyangwa ubutungane bw'inyuma y'uruhagarara y'intwaro z'igitugu, hari benshi kumbure badashoka batahura ibyo tuba turiko turavuga ivyo ari byo. Ico bikoze nuko mu gihugu haba hasanzweho ubutungane burya bose bamenyereye, hanyuma ariko iyo habaye nk'intwaro y'agahotoro, intwaro usanga zica abantu benshi cyane, cyangwa iyo habaye ibintu by'intambara usanga ibyaha byakozwe ari byinshi cyane, byakoze ku bantu benshi rwose, n'inzego z'igihugu zabigiyemwo, ku buryo usanga bihakwa kurengera burya butungane busanzweho, z'iya nzego zisanzwe z'ubutungane. Ariho haca himvirwa bene izo nzego zimeze nk'izidasanzwe, usanga zivangamwo ubutungane, kuvuga n'ukuri, ivyo bita amareparation, bakiga ingene vyovyara ko inyuma y'igikorwa c'izo nzego mu gihugu haba haje gusubira kunywana hagati y'abagize igihugu. Twebwe ngaha iwacu mu Burundi, izi nzego zavuye he? Izi nzego zavuye mu biganiro byo kurondera amahoro vyabereye i Arusha, ntihenze umenga ni kuva mu 1998 gushika mu 2000, mu kwezi k'umunani 2000. Muri ivyo biganiro hari hariyo abaserukira leta y'ico gihe, leta yari irongowe na Perezida Buyoya, hariho abaserukira inama nshingamateka y'ico gihe yari irongowe na Leonce Ngendakumana, hakacaho rero abaserukira impande za politike zitandukanye. Izi impande za politike zari imigwi ibiri mikuru, hariho abo bita ko ari G10 rwari urunani rw'imigambwe yari igwiriye, yitwa ko igwiriyemwo abatutsi. Hakabaho n'urunani bita G7 rwari rurimwo imigambwe n'imihari yitwa ko igwiriyemwo abahutu. Rero baraheza baraca hirya no hino ibibazo byateranije abarundi kuva igihugu cikukiye, baraca ku njyane zitandukanye, intambara zabaye za 1965, 72, 88, 93, injyane zikomeye mbere zikaba zari zahereye 1993 aho hagandaguriwe Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe. Ku rundi ruhande hakaca hakurikira ubwicanyi bukomeye cyane bwatumbereye abatutsi n'abahutu batari mu mugambwe Frodebu. Inyuma habandanya n'ubundi bwicanyi bw'intambara yaciye ikurikira. Bariko rero baravugana ingene boheza izi njyane za kahise, niho biyumviriye inzego boshiraho zifasha ingene hoboneka ukunywana, gusubira kunywana hagati y'abarundi. Muri ivyo baravuganye ko hobaho urwego rw'abarundi ruzoba rujejwe guca kuri ivyo vyago nyene vyabaye muri kahise, bakiga ivyabaye ivyo ari vyo,
hamwe hose hakaboneka ukuri ku bintu vyagiye muri iyo myaka, kuko ubundi uvyumvirije abahutu bariko barabivuga bivuga ukwabo, batutsi bariko barabivuga bivuga ukwabo, umenga ibihugu bibiri babaye mu bintu bimwe. Iyo bagira bati birakenewe ko haboneka umugwi wofasha gutanga umuco kuri ivyo vyabaye, ugatanga ukuri, abarundi boheza bagahurirako, akaboneka bagiriwe n'aba bari bo, kumbura uwo mugwi ukaniga ingene habaho iyo nshumbusho, ivyo nise reparation. Hanyuma ku rundi ruhande baragira bati ivyo ntibikwiye, hariho ivyago bikomeye cyane, ivyaha bikomeye cyane vyakozwe kandi bitababarirwa. Ivyaha bitatu nivyo bashimitseko: icaha c'ihonyabwoko, ivyaha bita crime contre l'humanité, n'ivyaha vyo mu ntambara, les crimes de guerre. Baranacishamwo n'ibijanye n'amakudeta. Baravuga ko aho naho hazojaho sentare mpuzamakungu mpanavyaha yoheza igahana ivyo vyaha bikomeye cyane. Ico gihe bafatira ku karorero ka sentare bita TPIR yariko ikora kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Bacavuga yuko no mu Burundi tworonka iyindi hakwa kumera gutyo, Tribunal Penal International pour le Burundi. Ariko kubera ko batahuriza ku kwemeranya ivyo vyaha ababikorewe ngene byo bimeze ko biriho koko, baciye bumvikana ko hobanza kubaho umugwi mpuzamakungu urungikwa na ONU, akaba ari uza kwiga ko vy'ukuri ivyo vyaha bavuga vyabayeho. Kubera iki hageze ico usanga bavuga umugwi mpuzamakungu? Nuko iyo wumvirije amoko mu Burundi ariko arabivugako, abahutu bavuga ko aribo bakorewe jenoside, abatutsi bavuga ko aribo bakorewe jenoside. Rero abari mu biganiro bagize bati hamwe twebwe nyene nk'abarundi twokwiha kwemeza ivyo bintu, niyo haba hari nk'intwaro igabwa rwose n'abatutsi, tuzosanga baje kutubwira ko hakorewe jenoside abatutsi. Niyo haba intwaro igabwa rwose n'abahutu, tuzosanga batubwiye ko habaye jenoside yakorewe abahutu. Ivyiza rero ivyo bibazo twebwe bitugora ko twumvikanako, tubishinga abanyamahanga, aba aribo bazoza kuturabira ko vyabayeho, hanyuma bice bija muri ya sentare. Hariho ibindi bibazo, dufate nk'ibi ibintu vyagiye biranyagwa mu myaka iheze. Murazi ko muri mu bihe twaciyemwo hari abantu benshi banyazwe ivyabo. Aho naho bari bavuganye ko habaho wa mugwi wari ujejwe ivy'amatongo n'ibindi bintu biba vyaranyazwe bita CNTB. CNTB murabona ko ujya mugwi wahavuye ujaho. Inyuma yarusha nuvuga ko intwaro zo muri transition mu gihe c'imfata kibanza zisa n'izakweza amaguru, kuko nk'ico gusaba ko habaho abo banyamahanga bo muri ONU baza kuraba ko vya vyaha bikomeye vyakozwe, caratevye gose, caratevye kiza kuba gitevye. Ariko uwo mugwi uratinda uraza, harabaho intumwa za ONU ziza kwiga ingene ico kintu cogenda. Hariho raporo yo muri ONU bita raporo Karomo, yakozwe n'intumwa n'umugwi wari urongowe n'uwitwa Karomo, yari yarungitswe na ONU. Ariko rero mu nyuma CNDD-FDD imaze gufata ubutegetsi, niho ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryagize ati reka tuvugane na leta ingene zino nzego zojaho. Niho rero mu 2007 bagira ivyo bumvikanyeko, baragira bati hako tugira dushiraho CNVR, bayita CNVR mu ntango yarusha niko yitwa, tukagira umugwi w'abarundi gusa, hanyuma tukagira abaza kuraba b'abanyamahanga, tukabona gushiraho sentare y'abanyamahanga. Bati reka ahubwo dushireho mekanisme ziri mixed. Muri mixed bashatse kuvuga ko zigizwe n'abarundi zikabamwe n'abanyamahanga, yaba iyo severe yaba iyo sentare mwari mukeneye tuyigire tribunal special iba mu Burundi ikibamwo abanyamahanga n'abarundi, mugabo procureur wayo abe umunyamahanga, abe ubushinzwe na ONU kandi abe yigenga. Ibindi byose baravyumvikanye ko kuri izo nkuze zibiri, kuvuga severe na sentare idasanzwe, byose bigizwe n'abanyamahanga. Mugabo bageze kuri procureur ico biranka ko bumvikana
gushika ubu ico n'ikibazo kitigeze gihera. Ikindi bari bahurije ko kwari ukubaza abarundi bonyene uko bipfuza ko vyogenda. Mu bihumbi 2009 gushika 2010 harabayeho umwanya abanyagihugu babajijwe byo bise consultation nationale sur la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle, bikorwa n'umugwi w'inyabutatu wari ugizwe n'abantu babiri bavuye muri leta, yari Festus Ntanyungu na Françoise Ngendahayo, babiri bavuye muri société civile, yari Erari Nibizi na Joseph yatwara Rigiteka. Hariho kandi n'abandi babiri bari batanzwe na ONU. Ivyo bikorwa byarakozwe mu gihugu cyose, barasohora raporo ingene ico gikorwa cogenda, baca dusanga naho nyene abantu baremeje kimwe cuko habamwo abarundi n'abanyamahanga muri izo nzego zibiri. Ikindi kintu abarundi bashimitse ko bariko barabazwa bavuga bati abantu boja muri izo nzego bo barabantu bizewe cyane cyane, abanyagihugu barashimitse gose cyane boza bava mu mashirahamwe yigenga haranira hagati y'akazi na muntu, bakaza bava no mu mashengero. Bose bariyamiriza ko abanyapolitike batojamwo, babona ko bigiyemwo abanyapolitike bizoba bipfuye. Niho rero mwagize muti nko muri force twama turiko turasaba gose ko ivyo bintu bikorwa, kuko force yari yakurikiranye gose ivyo bintu, niyo yari yashoboye gutoza bamwe babiri bagiye muri uwo mugwi, ariko leta ikaguma ikwega amaguru. Muri 2014 mu kwezi kwa gatanu niho hatogwa itegeko rigenga severe, ariko iryo tegeko riza gutorwa bitakirimo umwumvikano. Nk'umunsi ritogwa abashinga amateka bayiprona ntibinjiye. Hanyuma mu kwezi kw'icumi na kabiri 2014 hashigwaho umugwi wa mbere wa severe, wanashima wari umugwi abari bawurimwo bari abantu bashobora guhumuriza abantu, ariko amategeko awugenga yaratandukanye na bimwe abarundi bari baravuze ko bashaka ingene severe yomera. Ico gihe nk'umuntu wenyene abantu bagira ko amakenga cyane yari umunyamabanga mukuru wa severe, yari umupfasoni yitwa Umuhisi Clotilde Niragira. Muzi ko yabaye umushikiranganje inshuro nyinshi muri leta za Nkurunziza, muzi ko yari yabaye umuyobozi mwinshi, chef de cabinet civile wa Nkurunziza. Abantu bagira bati uyu mukenyezi azoba afise inguvu nyinshi cyane muri uwo mugwi kurusha mbere n'umukuru w'umugwi wewe yasa n'uwizewe. Muri 2018 amategeko agenga severe yarahindutse gose. Severe iboneka nk'ikigwanisho ubutegetsi bwa Nkurunziza bwariko burakoresha mu kiringo ciwe ca gatatu. Bahindura nk'ikiringo severe izokora ko binjizamwo cyane byo mu gihengo c'abakoroni, kubera ko amakungu yariko yagiriza Nkurunziza ivyo yariko arakora bitari binezereye, bivyo guhonyora hagati y'akazi na muntu bikomeye. Wacavuga ati mwebwe muvuga jewe ubu nanje nzoza gutohoza ku byo mwe mwakoze mugitwara Burundi mu gihe c'ubukoroni. Severe bayiha gukora ku gihe c'imyaka ishika 124 ikiringo ikorako. Abayigize barahinduka, ni waca haza uyu Petero Karaveri Ndayicariye asanzwe tari umuntu yarazwi nk'uwizigiwe kubera ingene yarongoye ivy'amatora inshuro zibiri zose. Severe ititera itumbera kuvuga cyane ivy'irindwi na kabiri, gusa ukabona ahandi umenga ntaco hababwiye. Abayigize bakaboneka igice kinini, baba abahutu baba abatutsi bakabonekamo cyane abantu bazwi ko ari abanywanyi bayo canke abegereye cyane CNDD-FDD, canke abantu bahoze bakora cyane ku bibazo vy'irindwi na kabiri. Ukaca wumva ni severe isa n'iyigiye gukorera uruhande rumwe kurusha uko severe yari yaravuganywe. Rero aho mugira muti jewe kera nkirongoye nka force nari imbere rwose mu gusaba yuko izo nzego zijaho, none ubu naho bigenda gute ngo numvikane kenshi niko nerekana ingene iyo severe ivyo iriko irakora bitari vyo bihagazaho. Umurongo wa mbere severe bayihaye n'ivyo severe yahavuye ivamwo muri kino gihe biratandukanye gose. Ntikiri severe imihuza y'ukunywanisha, yabaye severe nk'uko babivuze no mu gutangura isa n'igikoresho ca politique ikoreshwa n'uruhande rumwe. Injyane z'abarundi zabaye hagati y'Arusha ariko baraganira bavyita ko ari ibiganiro biri hagati ya famille politico ethnique zibiri, no kuvuga uruhande namaze kuvuga rugwiriyemwe abahutu n'uruhande rugwiriyemwe abatutsi. Uyu munsi
ico gikorwa gisa n'ikigabwa n'umugambwe umwe gusa, kandi uwo mugambwe nawo urimwo mu bibazo twaciyemwo, wenyene ushobora kucurondera kugira severe imeze nk'iyo kwihora, aho ico batashoboye gukora ku rugamba bagishoboze ya severe yabo ibi ya bamwe isubire kuba severe y'abarundi bose yo kutunwanisha vy'ukuri. Ico nico dupfa niyo severe y'ubu. Ego Vitani Nshimiyimana, sinzi ko muriko muratwumva, nimba mutwumva mwiriwe, ngira mwo kugura mikro mu kanya twari tubona mikro yuguruye, sinzi nimba muriko muratwumva mwiriwe. Kumbure ko sinzi akabazo kari kwa Vitali Nshimiyimana, kumbure ko akabazo twagira tumubaze, ngira tube turakabaza Pacifique Ninahazwe. Twibutse yuko abariko batwumviza ko hari n'umutumira agira gatatu ataraza w'umuhinga twatumye muri kino kiganiro, ntituramenya impamvu. Akabazo nangiye kubaza Vitali, ngira aza kukagaruka ko nimba ari karanyumva, sinzi niba ataza kuba yanyumvise Pacifique mukishure. Uno musi muravye ibyo severe ivuga ko igiye gukora, ahanini abantu babona yuko bifise ishingiro, kuko iravuga ko hari abanyagihugu bamaze imyaka 53, no kuvuga bimwe mwariko muravuga yuko severe yagirizwa gukora ku bintu vy'72, ariko ikavuga ko abarenganijwe canke abanyazwe ivyabo ico gihe haciye igihe kinini bataratunganirizwa ngo basubizwe utwabo. Mbega none ikibi mubonamwo nikihe mu nguvu uwo mugwi wahawe, nuko yobigiye kuza yatunganiriza abarundi barindiriye ubutungane imyaka 50 irarenga? Icambere novuga nuko intumbero yuko abanyazwe ivyabo babisubizwa, iyo ni intumbero nziza. Ico nta muntu numwe ndumva agwanya, ndakife ngo iyo principe yuko uwanyazwe ivyiwe ategerezwa kubisubizwa, ivyo nta muntu numwe yoza kugwanya ikintu. Kandi nta muntu numwe atogira ati birateye isoni kubona haciye iyo myaka yose hariho abantu batwawe ibintu vyabo bakaba batarabisubizwa. Aho bikivuzwe gutyo ni vyiza, mugabo ingene bigiye gukorwa niho kenshi ikibazo kica kiza. Ubwa mbere murazi ko hari habayeho umugwi wari ujejwe bene ivyo bibazo, CNTB irakora ikiringo kitari gito, hamwe byarakozwe nko mu gihe ca CNTB yari irongowe na Patiri Aster Kana. Ico gihe imyidogo yari mike. Ngaha kino kibazo kirakunze gukoreshwa kigashirwamwo ivyo no kwita ibishobisho cane, kigashirwamwo amapassion, ugasanga kiriko gisigurwa ukutariko, ayivyo kenshi n'ubutegetsi buca burondera gukorerako. Aho nshatse kuvuga iki, iyo abantu bariko baravyumva bavuze nk'abantu banyazwe ibintu vya 72, ugiye kubaza abanyagihugu batoyi bo bazi ko bisigura ko ari amatongo yari y'abahutu yatwawe n'abatutsi, bakaca bagira bati ico rero kiroroshe, nibadushireho umugwi waka ivyo bintu abatutsi uheze ubihereze abahutu bari babirimo. Ikibazo ntikimeze gutyo na gato, ntikimeze gutyo na gato. Nubabwira ko hariho nka henshi severe iriko irabikora ko muri nkari iwacu za Makamba. Ivyo bibazo niho byari bikomeye cyane, intara ya Makamba umenga bavuga yuko bene ivyo bibazo biri ku rugero rwa 70%, za Kibago, za Mabanda, za Nyanzarake, aho basanga umugwi munini w'abari ariko bapfa amatongo bari basangiye ubwoko. Wasanga nk'umuntu umuryango warahunze, ababanyi biwe bakaca basigarana itongo, cyangwa umuntu yarahunze agasanga abo bavukana abo kwa base wabo barahihaye. Rero wa muntu ahungutse inyuma y'imyaka 30-40, ba bantu b'inshuti ziwe bahafashe barahavyariye urunganwe rukurikirana, ku buryo aho ariho basigaye bafise leta iwabo. Rero hageze imbere ya severe, Pasteur Aster Kana yagira ati uko mbona bino bintu ntivyoroshe, reka muze muragabura. We yazanye iyo principe y'ukugabura, kwaca abagaburira iryo tongo bakarigaburamo kabiri, abahungutse n'abasangwa. Hariho n'ikindi kibazo gikomeye kiri Inyanzarake. Inyanzarake 72, abantu benshi cyane barahunze, hasigara hari
atabantu bariho. Ku buryo n'intwaro yatinya ko ivyo bibanza bishobora gucamwo abagwanyi baje bavuye muri Tanzania bagashobora guhungabanya igihugu. Umengo ntibeshe ni Perezida Bagaza yafashe ingingo yo kuja kurondera abanyagihugu mu Kayanza, agira ati mu Kayanza hari abanyagihugu benshi cyane, amatongo mato mato, agira ati tubamanure Inyanzarake. Ntawe n'abanyagihugu bazanywe na leta bashirwa muri ya matongo yari amaze igihe ataba yarimwo. Ubu rero haba abanyagihugu bahungutse inyuma y'imyaka 40, basanze abandi leta yahashize bahamaze nk'imyaka 30-25 ariho ari wabo. Ikibazo urumva n'ubu usanga gisubiye kuba hagati cyane y'abasangiye ubwoko, ariko kandi biriho no hagati y'abadasangiye ubwoko. Ikindi kibazo gikomeye nuko hari abantu batswe amatongo yabo, ukaca usanga leta yarayakoresheje ibikorwa bindi by'igihugu. Ugasanga amatongo bayasizemwo amakambi ya gisirikare, ugasanga amatongo bayasizemwo bayubatsemwo amashure y'igihugu, ugasanga amatongo bayubatsemwo ibitaro vy'igihugu by'abanyagihugu bose. Ico ni kindi kibazo gikomeye. Umuntu baramusubiza itongo barandure ya mashure n'ibitaro vyubatswe, ya makambi bayakuremwo, biza kugenda gute? Hariho abandi ibibazo bikomeye biri nko mu gisagara cya Bujumbura usanga ari bike cyane uravye ivyo bindi bari bikora avuga bindi by'amatongo, niho haza cyane nk'ibibazo by'amazu. Amazu yaraye abakuru bishwe muri kiriya gihe, ugasanga rero abari mu butegetsi nabo barayihaye. Hariho n'ahandi usanga ari abanyagihugu basanzwe bayihaye, hakaba naho usanga abantu ayo mazu bayahawe na leta, baraguriye leta. Murazi ko hariho imanza zidafashe zaciwe kiriya gihe, amazu agaheza akagurishwa canke agatangwa. Aha naho ikibazo gikomeye kica kiza, umuntu itongo we yarihawe na leta canke inzu yayihawe na leta canke yarayiguriye leta, iki kica kigenda gute? Kuko we si we yanyaze, uwanyaze ni leta. None nyenewe nawe araje, kandi umva yaba nyenewe arahafise mu mategeko, yabo hawe na leta ahafise mu mategeko. Abo bantu babiri ca bigenda gute? Hari abandi banyaze bakaca bagurisha, ababaguriye bo bakaba batazi ko hari ahantu hanyazwe. Umuntu akavuga ati jewe hajya n'iwanje akagurisha. Ubu aharose urumva nawe nyene nta cyaha afise mu kuharonka, babita mu mategeko n'uwo bita acquéreur de bonne foi. Ntabwo hari mikosa mu kuja mu hugene yaharose, ariko hariho nyeneho nawe ahafise ko uburenganzira bwiwe kuko atacumvikana ingene atahasubizwa. Rero ivyo bibazo ni Arusha bari baravyumviriyeko, baragira bati inzira nziza yo kuzotora umuti w'ivyo bibazo bimeze gutyo nuko hazoshikwaho ikigega c'ishumbusho. Kubera ikigega c'ishumbusho hariho umuntu azosanga bidashoboka ko bamusubiza itongo ryiwe. Dufate nk'uwo hari ishure ry'igihugu, nk'uwo hari ibitaro vy'igihugu, ntibizoshoboka ko bamuha itongo ryiwe. Mugabo igihugu kizoca kimushumbusha, kimuhe ibintu bifise agaciro kangana na rya tongo ryiwe. Nimba bamuha irindi tongo ringana uko bakaca bongera bakamuha amafaranga yo kubaka, sindabizi, ariko ico kigega nico cofashije. Nko mu kibazo c'uyu muntu yaguze wewe atakosa afise, hanyuma na nyeneho nawe nyene hakeneye, bose uko ari babiri umenga bahafise uburenganzira bose. Hariho muri abo babiri ubuza kugira icyo atakaje, canke bose bavuze ati babagaburire nk'akarorero, umwe wese afite icyo atakaje. Muri ico gihe batakaje, ca kigega cyo gushumbusha kice kiriha ivyo umuntu atakaje. Ivyo rero kuri Kana abantu baragize bati niko yaragize neza kuja arasangiza abantu, mugabo naho nyene amashavu yagumaho kubera umwe itongo ryari ryiwe mubwiye ngo sangira n'uwo wundi hari icyo atakaje agasubijwe. Umva cyakiga ko kitariho ibaye ingorane. Icabonetse nuko hamaze kubaho intwaro ya CNDD-FDD, kino kintu kigega cy'ishumbusho batagishigikiye, kandi muri iyo myaka yagishigikira amakungu yari gushiramo amafaranga ibyo bintu bikagenda neza. Mugabo kubera ko ivyumviro byari bikiri bya bindi byo kwibaza ko gushumbusha koba gushumbusha abatutsi, CNDD-FDD yaranse ko ico kiga kijaho. Uyu munsi kigiye kuba ikibazo. Rero CNTB yarakoze imyaka yakoze irarangiza idahejeje bene ayo matati. Ivyo bintu bica vyimurirwa muri severe. Severe imera nk'ihawe ububasha ubu buhakwa kuba nk'ubw'ubutungane,
niho habavuga ngo bagiye kuyiha ububasha bw'uko yo izohiza ivyo bibazo by'ayo matongo n'ibintu byose byanyazwe, kandi ko ingingo zayo ari ntabanduka, ikaca yongera koko atanu umushingwamanza azoza gufasha abariko baraburana muri ico gihe. N'ibintu bitumvikana bihonyora uburenganzira bwose bw'umuntu bwanditswe mu ibwirizwa shingiro, kuko umuntu afata ko urwego rwose rw'abantu rushobora kwihenda. Iyo rufashe ingingo harabaho urwego rwa mbere, hakabaho urwego rwa kabiri rusubira kuraba izo ngingo, kuko urwego rwose rw'abantu rwama rushobora kwihenda. Murazi ko mu butungane ho bitinda bikaja no mu byitwa cassation, bishobora kuja bishobora kugera n'ahandi, kubera aho hose hashobora kugenda haraba akarenganya. Ariko uyu munsi twagiye mu bintu bivuga ko severe hari uyu munsi ari severe yandayicariye, ikihinduka severe yo idashobora kwihenda, izofata ingingo ntabanduka, kandi urumva no kuvuga ko umuntu yonafashwa n'umufasha kuburana kw'ivyo bitazobaho. Muzoja ngaho ndayicariye nabo bari kumwe bumvirize, hanyuma muheje kuvuga bace bafata ingingo ingingo ntabanduka. Ivyo bintu nta kindi bizovyara atari kunyaga abantu ivyo bafise. Ikindi ngaha no kongerako nuko buriya abo bazi ko banyaze, kuko bo abanyaze wanyaze by'ukuri nta jambo afise. Jewe sindi mu bintu byo gushigikira umuntu yanyaze. Uwanyaze yaranyaze bikaboneka ko yanyaze, kabikora bizi ko anyaze iby'uwundi, uwo kubwanje ntacyo afise avuga nasubiza iby'abandi. Aho kubwanje nta kibazo genda humva. Mugabo acquéreur de bonne foi, umuntu yahawe ibintu na leta ari yifashe ingingo, kubwanje uwo ategerezwa kugira ukundi afashwe. Ubu rero bajya banyazeho bazi ubwenge. Ico kibazo kizokora kuri bamwe babironse babiguze, kumbure babihawe na leta, ariko bariya banyaze barizi ko banyaze bazi ubwenge, kuko ubu benshi usanga bariko babigurisha ku bihangange byo muri CNDD-FDD. Ngaha ngomba ndabahe akararo gatoyi, sinza gutomora gose kubera ko wigeze kubintuma nawe nyene yahavuye agira ubwoba. Umwana se yari umutegetsi 72 bamwica, se bamwica uyu mwana ari muto cyane, araheza akurira mu miryango ari kure y'ibyo se yasize. Hanyuma ubu arafise ahageze, sinza kuvuga byinshi bituma amenyekana, kubera ko ntiyampaye ubwo ruhusha, ko nk'impapuro zose yarazimpaye iby'amatongo ya se. Arambwira ingene vuba agiye kubirondera yagiye gusanga bya bintu vyiwe ivyo se yasize ubu biri mu minwe ya President Evariste Ndayishimiye. Aca avuga ati no kwa Ndayishimiye, kandi Ndayishimiye ntabikoresha mu izina ryiwe, afise abandi bafise ibyo ariko barahakorera mu rindi zina, ariko baravuga ati nasanze ari Ndayishimiye. Uyu ni umwana w'umuhutu, n'umuntu ubu arakuze, n'umugabo umba wirindwi na kare byose arakuze, ari mu myaka irenga 50. Avuga ati ibintu byanje nasanze bari Ndayishimiye. Ubwa mbere yavuga ati nagomba byandike ko umfashe, mu nyuma haciye iminsi atambwira ati navyumviriye bireke bohava banyica. Rero babantu babinyaze barazi ubwenge nabo, barabonye intwari hari uyu munsi uko imeze, babishize mu minwe y'ibihangange, bazi ingene bakunda amahera, bakunda ibintu, ati nta kibazo. Usanga ubu hajya nk'umwirohero abategetsi benshi muri abatwara bariko bagura impangu, wumva ngo urupangu baruguze ngo miliyaridi 10, urupangu baruguze miliyaridi 4, nta bandi bafise bene ayo mafaranga nabo nyene. Rero abandi bakabikingiye gutyo mafaranga bakaca bayatwara bamwe hanze, bakigurira izindi mpangu hanze. No kuvuga ko iyo severi izosanga igiye kunigana nabo bategetsi. Ninde yo kwitega ko umuntu nka Ndayicariye agiye kugwana nabo bantu? Ubutungane bwonyene, abacamanza bonyene basanzwe ubundi baranyiganyizwa, bagatega ubwoba, kandi bitwa boko bari bafise n'amategeko abakingira. Mbega nk'abatwara severe no munsi bakingiwe n'iki ku buryo boja guhangana n'ibyo bihangange by'uyu munsi? Ikizoba nuko utagira inguvu bashaka kumunyaga ivyiwe bazocisha kuri severe, bavuge bati ujya bimwake, hanyuma tuce tuvyitwarira twebwe nyene. Nimba yaranse kutugurisha ko tweho turitwara ubu, nibyo byo kutugurisha ko bitabaye, nivyo mbona bigiye kuba. Severe ifite izo nguvu, kandi izo nguvu zitigeze zumvikanwa mu biganiro byari byarabaye, bizovyara igikenye n'akandi karenganyo gasumbirije. Vital Nshimirimana ndabona yagarutse ku murongo, sinzi ko ariko aratwumva. Vital Nshimirimana mwaba mutwumva?
nimwamu twumva mwo kugura akamikro kanyu tukabaramutsa tukabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Sinzi ko Vital Nshimirimana ariko aratwumva. kumbure kongera arafise Ngira ngo ikibazo cy'ukugurura mikro. ikibazo imbere yuko ngira ngo Vital bikunda mu buhinga bw'ivyuma ko ashobora kubana natwe. Akabazo nagira maze bitanya nakabaze Pacifique ntazwe mwari mubivuze uwo mugwi Sever umuntango wari ufise ngira ngo intumbero yo kumenyesha kurondera ukuri no kunywanisha abarundi uno munsi bawuhaye ukomezi bujanye n'ubutungane ico no kwita pouvoir judiciaire kandi ngo n'ingingo uzofatariza bari ntabanduka. Mbega ibi ntibizohava bitera ibibazo bikomeye kurusha niko bari guha impigi canke gukingira ikibaba abantu bamwe bamwe bari inyuma y'amakosa yakozwe muri ibi bihe vy'intambara canke uwo kwibaza kubijanye n'amategeko ibi nivyo bihushanye n'amategeko ko umugwi utarufise ububasha nk'ubwo ubuhabwa kandi bidaci ataki banje guhindurwa mu vyari byarasezeranye. Akarorero nobaha gatoyi mu gihe umugwi Severe umugwi CNTB warigeze gutera induru zikomeye sinzi ko abantu bavyibuka imbere hagati ya 2010 na 2015 abantu baribuka CNTB yari irongowe na Musenyeri Serapio Bambonanire. Iyo CNTB yajihindura bimwe Patrikana yari yarakoze. Patrikana umwe yavuga kugerageza kunywanisha bariko barapfa amatongo ayabasangiza. Serapio yazanye kuvuga ko uje ari nye nitongo ataryakira bagasohora uwo arisanzemwo uko yoba yarayironse kose vyaramusha kazima haba haje uhigeze kuba ari nye nitongo. Ivyo bintu vyaravyaye akarenganyo kadasanzwe mu nyuma bitandukira iyindi ntambwe mbi kurusha ngaho aho umuntu yashobora kuja gusaba nitongo vy'ukuri tigeze ribigiwe akarondera amasura makeyi yemeza ko yoba yarigeze kubaho hantu canke ari se yigeze kuba hari akarondera ibintu bimeze gutyo akavyumvikana n'abantu bake bakora muri CNTB bakamwemerera hanyuma bikaca bijwa gufatwa ko ingingo abantu bagasohokwa mu matongo agahabwa abariko baravuga ko ari bo beneyo. Abantu baribuka nk'induru zigeze kuba mu Ngagara kwa Justin Nyakabeto aho ikibazo gikomeye cyane cyabaye gushikaho haduka uruhagarara muri quartier haduka ivyo guterana amabuye mu banyagihugu bamwe baza gutera amabuye umugwi CNTB kubera ko babona ingingo ije gufata zari ingingo z'akarenganyo. Justin Nyakabeto ntiyari muri abo banyaze aho yari yaharonse biciye mu mategeko ubundi akaza avuga ati niwe nyeneho nibaza ko abatari bake bagifise mu mutwe ivyo bintu. Mu nyuma harabayeho ko bavuga ngo baciye bashiraho ngo sentare idasanzwe iraba ivy'amatongo n'ivyo bintu vyanyazwe muri kahise, ariko bamwe bavuga ko banyazwe nabo nibo bagiye bidoga bagira bati igihe cyose bigiye muri sentare dusanga mu mategeko tuneshwa, dusanga amategeko akingira ibintu vy'umuntu twebwe atakidukingira dusanga bidashoboka. Ariho baciye barondera ko inguvu zohabwa Severe yo yikabikora uko ivyumva itisunze cyane kimwe c'amategeko. Rero nkuko ukimbajije mbona yuko nk'ivyo bintu vyari ko biba mu gihe cya Serapio Bambonanire ari byo bintu bishoboka gusubira kwaduka muri Severe ndayicariye izo ihawe buno bubasha bw'uko yoyo yumviriza abantu ikacifatira ngaho ingingo ikayibaye ntabanduka ibintu bikaba biheze uwatswe ibintu atashimye akaba adafise iyo yunguririza kakaba kabaye nivyo mbona bigiye kuba. Kandi nkuko nabivuze hatabayeho ikigega cyo gushumbusha hategerezwa kuba karenganyo uko bogira kose hateza kuba karenganyo kuko uvuze uti navyerekanye neza imbere uzogira ati turafashe ko ububirimwo kubera yabironse neza ari waca bigumana muri ico gihe uwari nyenevyo imbere azobarenganijwe. Nibagira bati
uwari nyene ivya imbere ateza kuca bironka hanyuma uwimazemo imyaka 40 yabironse biciye mu mategeko wewe atakibi yabanje gukora turabimwaka ku nguvu amenye yaje naho nyene kazobara karenganya urumva ko ingingo yose ishobora gufatwa muri ivyo bintu izovyara karenganya nuzovuga ati dufashe ingingo ko tubagaburira ivyo bintu umusangwa n'uwari yari nyene vyo imbere nawe turabagaburiye umwe natwara igice undi atwara igice navyo nyene bizovyara karenganya nukuri nimba hariho leta ishaka ko umuti kuri bino bibazo inzira imwe ikomeye cyane ni y'ikigega cy'ishumbusho ku buryo uwugize icyatakaza ivyo yararimwo atabironse mu karenganyo atabironse mu kwiba canke mu kunyaga ivy'uwundi aheza agashumbushwa ubundi ico kidakozwe bizoteza kuvyara akarenganyo ahandi naho bizana igikenye kuko urumva uhindutse umugwi w'igikenye abakubwira bati nta n'ugufasha nta handi uja twavuze biraheze ico ni gikenye ikindi ngomba gushimika ko nigiki navuze nti ibi bintu vy'Arusha vyavuganywe hagati y'impande zibiri injyane z'abarundi vyabaye cyane hagati y'abahutu n'abatutsi niko n'abatwa hari biberekeye ariko ubwa mbere hagati y'abahutu n'abatutsi ufashe rero ukagira umugwi ukorera uruhande rumwe muri izo mpande zibiri bivyara akarenganyo gusa uyu munsi uravye abo bari baraganiriye hariho uruhande runini atajambo na ritoyi rugifise mu bijyanye n'ingene igihugu kiriko kiratwagwa mu bijyanye n'ingingo zifatwa na severe mu bijyanye n'ico kibazo muri ico gihe ingingo zose umuntu afatira ubwoko atarimwo canke uruhande rutari urwiwe akaca gisishiramwo n'igikenye nta kindi bizana na karenganyo bizovyara izindi nduru abazoba barenganijwe nabo hazobaho igihe cyabo nabo bazobigwanira ukundi kwabo bitwame muri cycle dahera y'injyane zihagaze ku moko mu gihugu cyacu. Ego sinzi yuko Vital ariko aratwumva ariko nimba muri ko muratwumva Vital mwokora kuri mikro kugira ngo dushobore kumvikana kuko tubahaye ijambo ntidushobora kubumva ariko sinzi ko muri ko muranyumva mukurindira ko munyumva twongeye no gusaba imbabazi gushika uno mwanya ikiganiro kiramaze umwanya utari muto ariko nituraronka amakuru ajanye n'umutumira gira gatatu umupfasoni Janine naye Gombe akaba ari n'umuhinga mu bijanye n'inzego zishingwa inyuma y'intambara. Reka kumbure mu kurindira ko ndonka Vital Pacifique nazwe mu kanya mwariko murasigura mwerekana ibijanye n'ivyakozwe na CNTB uno munsi vyimuriwe muri CVR kandi haraciye igihe uno mugwi ukora wa CVR warakoze kubijanye no kurondera ukuri kuri kahise kubijanye niho nyabwoko gushika bicegeranyo wasohoye nticanejeje bose benshi baraciyamirije uno munsi naho uhawe ikibazo nkoramutima c'amatongo n'ububasha bwo guca imanza ntabanduka narijya usanzwe widogerwa mubona bigiye kujahe ibintu severe iri kwirakoreshwa kuva igiyeho ku bwanje bifise kenshi imvo ya politike kumwe mwatabwiye mugira muti severe yahindutse igikoresho cha politika ushobora kwibaza ubwa mbere uti ni kubera iki bemeye kwishiraho muri 2014 mu myaka yose y'imbere bari bananye kwijaho jewe nari narigeze no kwibariza Leonidas Hatungimana yari umuvugizi wa president Nkurunziza ico gihe aransanga mu biro cyenda mubaza nti mbega ni kubera iki yo turiko turasaba bino bintu byose ukuri kuri kahise ubutungane kuri kahise ni kubera iki mwebwe muboneka mubigwanya kandi ubundi muri mu bavuga cyane ko barenganijwe muri ivyo bihe ni kubera iki mutabishaka ico gihe mu majambo yakoresheje nshobora kutayasubiramo neza uko yayavuze ariko yaranshiriyemo ikintu cy'uko abatwara icyari kibaragishinga atari uko kumvikana ahubwo kwari ukwihora ivyo twavuga by'ubutungane sivyo bo bari bahagaze ko cyane kumvikana ubutungane sivyo bari bakeneye bwani wabo kumangura nivyo usanga bahagaze ko cyane rero tugiye tubona baciye binyarutsa muri 2014 bakanabikora atabanza kumvikana n'urundi ruhande rwabiganiye ko cyane yarusha nk'umugambwe yiprona
vyaboneka ko ari ikigwanisho ca politike gusa bagira bati tugiye kuja muri izi njyane z'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Inzira nziza yuko abantu badashobora kurwanya bari kumwe ikiringo ca gatatu nuko tubasubiza mu moko yabo, nuko tubasubiza mu njyane zabo za kahise, aho bovuganye bati turagiye kurwanya ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha, reka tubikore ku buryo umuhutu azogira ati oya ivyo sivyo vyari bihambaye, reka ahubwo jewe ndwanire ko Nkurunziza adufasha kuzana amatongo, adufasha kuzana ivyanyazwe, adufasha gushira hasi abanaka, aba ari vyo umuntu aza kumva kurusha kumva bimwe vy'ibwirizwa shingiro n'aya masezerano yarusha. Inshuro nyinshi rero muzobona ko ibintu bijanye na severe, ibintu bijanye n'izo njyane za kahise bizanwa iyo hasigaye igihe gito ngo habe amatora. Nk'ubu tuvuze iyo mpinduka yo muri 2018 uca ubona amatora yari yimirije muri 2020, 2014 twari twimirije 2015, 2018 twari twimirije 2020. Ubu avyadukanye ubu ngira ntangure gushira mu ngiro bino bintu kuko himirije amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Nukuvuga iki ni kigwanisho bagira bakoreshe kugira haduka induru ziza gufatira ku bwoko, abantu mu kuvuga ntibasubire kuronka ijwi ry'umurundi nyene avuga ibibazo by'abarundi bose, ahubwo uvuga b'umututsi uwundi avuza b'umuhutu, bice byanka ko abantu bavugana ku ruhande rw'abahutu, ahubwo bagire bati ndayishimiye n'umugabo ariko aduha ibi nibi ariko aranyaga bino bintu byose ariko arabituzanira. Nico mbonamwe muri ivyo bintu, nayo intumbero yo kunywanisha, intumbero yo kurondera ko abarundi bumvikana, ko abo butungane ku bantu, ntavyo mbonamwe na gatoyi muri iyo nzira bariko barabikoresha. Noneho woshatse kunywanisha abantu, biragoye ko mu Burundi umuntu avuze ngo nshaka kunywanisha abantu, umuntu wa mbere yoshira imbere kugira abanywanishe yoba Petero Karaveri Ndayicariye. Biragoye kuko ahandi hose ugiye ukaraba aho bene iyi migwi yagize akamaro, ikintu ca mbere catanze umwizero ku mugwi n'umukuru wawo. Ugiye muri Afrika y'Epfo ari wo mugwi batanga ko akarorero cyane, nibaza ko amahirwe Afrika y'Epfo yagize yabaye abiri. Imwe no kugira indongozi nka Nelson Mandela. Nelson Mandela ashobora kuza yararenganijwe ko yarenganijwe ku ntwaro y'abazungu, yapfunzwe imyaka yapfunzwe, yiciwe abantu ko yabiciwe, mugabo hageze akavuga ati jewe nje kuba president w'abanyafrika y'Epfo bose, baba birabure baba bazungu, baba bantoye baba batantoye, baba bankunda baba batankunda, bose nje kubakorera kugira ngo turonke igihugu gikomeye ciyunze casuye kuba icy'abanyafrika y'Epfo bose. Murazi ko amasezerano yabahera kurondera kuti ni giki mwabazungu mwebwe gishobora kubahumuriza ko twebwe abirabure tutaje kubica. Ni amasezerano yabo yose yubakiye kuri ivyo, kuri barakuvuganye mu kuvugana ukuri. Ngombwa chance igira kabiri bagize ni warongoye uwo mugwi Musenyeri Desmond Tutu. Desmond Tutu niko yari yarafashije uruhande rw'abirabure bagwanira agateka kabo, ariko mu kibanza yicayemo kijanye no kunywanisha abanyafrika y'Epfo ntiyigeze aba wo ku ruhande rw'abirabure gusa ngo abe wo muri ANC. Imbere yiwe abazungu bakoze amakosa baraza bakavyagirizwa, Pacifique sinzi ko mwonyihanganira gato umenga Vital Nshimirimana turamubona ku murongo, sinzi kugira ngo twumve ko dushobora kumwumva. Vital muratwumva ubu? Ngira nubu aracafise ikibazo ariko murabona ko ubu murani ngo mwiriwe turabumva neza Vital. Nibaza yuko ikibazo cabaye mu ntuzenye muri micro muze muraraba kuko ndabyuguye byo bica byirukana. Ego ariko ngira mwoguma ku murongo Pacifique amare kino ciyumviro yari karavuga, hanyuma tubaha ijambo twibutse n'abariko badukurikira yuko na Janine nahigombe mu kanya tubwiye ko agiye kuduhamvya ko habaye ikibazo cyo kwihenda ku masaha y'ikiganiro. Pacifique mworangiza iciyumviro kugira ngo Vital acabandanye. Nuwa ariko ararangiza nyene kuko nako ndavuga nti amahirwe agira kabiri bagize n'uruhara rwa Musenyeri Desmond Tutu mu kurongora uwo mugwi wo muri Afrika y'Epfo.
yabaye ari umuntu yagwanije apartheid n'ivyo mugabo mu mwanya yahagaze ku burenganzira bw'umunyafrika y'epfo wese akagiriza umuzungu yakoze ivyaha bikavugwa umwirabure muri ANC yitwa ko yagwanira uburenganzira nawe nyene amafuti yakoze agavugwa bose bijangaho birashigwa ahabona. Mu myaka ya nyuma yiwe hari ikintu amajambo yavuze yarateye ubwoba aho yagize ati ubu nyene yaramaze guheza ivyo bikorwa vya mbere ariko ndavuga imbere y'uko apfa Desmond Tutu yagize ati hamwe ANC nayo yoja mu byo gukora akarenganyo nk'uko twayibonye kera hariho imigwi ariko aravuga ko yabona iriko irarenganywa muri Afrika y'Epfo y'ubu ati jewe ndi mu bazoja imbere y'Imana kuyisaba ko yovuma ANC. Iryo jambo rivuzwe na Desmond Tutu abantu bose bazi uruhara yaragize mu kugwanya apartheid nico kikwereka ko uwo muntu nyine ari umuntu adasanzwe mugabo ucuja kuri severi rongowe na Ndayicariye ibihe vyiwe byose yaciyemwo yamye aboneka nk'umuntu agira mu kwaha kuba afise ubutegetsi uwo munsi. Ndamaze kumwandika ko urugendo rwiwe uko rwagenze uyu muntu bwa mbere tubona ko ku ntwaro ya Perezida Bagaza igiye guhera iramuha amabanga inyuma Perezida Buyoya aramuha amabanga nawe aramugira ambasaderi wiwe gushika mu bumwe bwa Afrika hanyuma muri Frodebo baramugumijeyo hanyuma kuri ntibantunganya araba umuhanuzi mukuru w'igihugu ariko ntibantunganya bamukuye akacaja muri leta ikuye ntibantunganya akaba umuvugizi wayo hanyuma mu nyuma naho tuza kumubona yakomeye gose ku ntwaro ya CNDD-FDD atwara seni ubwa mbere ivyavuye mu matora abantu bose bazi ingene vyiyamirijwe n'abatavuganwa n'ubutegetsi tugeze muri 2015 ho ivyo seni yakoze ni kimwe mu duharura mu matati ari mu Burundi aho tugeze. Rero uyo muntu ko ari we yoca hamagagwa ngo ahinduke umuhuza w'abarundi ahinduke uhuza gukora kuri ivyo bibazo byatujyanishije biragoye gose kumwizera ko uwo muntu atizewe na bose ubu naho akiyahabwa inguvu z'ukwaka abantu uko ashatse kandi uwavyatse akaba atagira aho yungururiza nta kindi novuga atari uguhamagara injyane zindi zikomeye imbere. Vitali Nshimiyimana sinzi ko ariko atwumva Jibe sinzi ko mubona je mu menga yasuye kumanuka arahari ku murongo kiretse yuko mikro yiwe nibaza yuko yoba yasubiye kuyugara canke kuyikora katabizi uko yari yabigenjeje ngira yosubira kugira ngo abumve ngira murabaza akabazo nibaza ko ahari ashobora ko ari karabumva ni kibazo ca mikro ari karakoresha nimba ari ku mashini yogerageza akanakoresha telefone kugira ngo bimworohere kuko ari injira gasohoka mugamwe murabaza mu kurindira ko tumutora. Ego mingira ngo niba ariko atumva je Vitali Nshimiyimana mwa muri ko muratwumva Pacifique yavuze ku bitari bike ariko twashaka kugaruka ko namwebwe kuri ibijanye n'ubu bushobozi buherutse kuhabwa umugwi Sever ukuzofata ingingo z'ubutungane kandi n'ingingo buzofata ukaba ata zidashobora no gusubirwamwo mwebwe ku bwanyu ivyo bigamije iki ikiri nyuma n'ikihe? Ngira ngo ntariko aratwumva Jibe twashobora kuba turabananya na Pacifique ninahazwe kuko mbona umenga arafise ibibazo mu buhinga bw'ivyuma kumbere ko ngira saba bo turiko turafashanya yuko boza barareka ngira tumudugirije rimwe turi benshi biraheza bikanka ngira boreka nkaza ndagerageza ngira kuko mukanya byari byakunze ariko ngira mu kurindira Pacifique warishura hanyuma nimba Janine nawe atwumva turamurindiriye ku murongo kuko yatwurungikiye ubutumwa ko ahavaza mukanya mu kiganiro Alice ngira sinzi ko akabazo yari yakumvise neza Pacifique nazo ariko ndabona na Vitali Nshimiyimana asa n'uriko araduga. Pacifique mwari mwumvise akabazo Alice yabajije canke agasubiremo mu kurindira ko dutora abandi? Uyu nta kandi kabazo yari bwambaze akabazo Pacifique ngira ngo yari akabazo nambajije Vitali Nshimiyimana Pacifique yari yamaze kukishura ariko ngira ngo imbere yuko Vitali Nshimiyimana agaruka twoba turabaza Pacifique nahazwe
mwigeze kugaruka ku bibazo bikomeye vy'umugwi CNTB wagiye watorera umuti mu bihe bitandukanye n'abagiye barawurongora. Uno munsi ibibazo vyinshi bijanye n'amatongo vyari gutorerwa umuti n'uwo mugwi vyagarutse muri severe. Umuntu aravye ingorane vyari vyarateye akabona uno munsi ububasha buhawe umugwi severe, uno munsi umuntu ntashobora kugira amakenga, naho mwari mwabigarutse ko kubijanye nuko abari ku butegetsi uno munsi bashaka kwihagira ngira ngo ibijanye cane cane n'amatongo. nibwo ni kimwe mu bwoba mbonamwo muri ivyo bintu bisa nuko namaze kubivuga. Nabonye nk'umuntu yanditse vuba muri ndwi kuri Twitter avuga ingene hariho abantu bategekwa kugurisha impangu zabo. Si ubwa mbere ndavyumvise, hariho n'abandi bari bamaze kubitubwira, ugasanga bari mu butegetsi barategetse umuntu ko yemera kubagurisha ko urupangu rwiwe. Iyo avyanse bakamubwira bati uvyanse uzobona inkurikizi zavyo. Rero muzobona abantu benshi navuze nkajya mu za Rohero n'ahandi usanga bariko baragurisha. Hari imbere abagurisha no ku mafaranga menshi, ibiciro tutari tumenyereye mu Burundi, ariko hakaba n'abandi banse kugurisha aribo bashobora kuzoca bahura na bene ibi bibazo vya severe. Umuntu yanse kugurisha bakaca bamushirako severe, umuntu akaza kuvuga ati aho hantu ni iwanje, hanyuma akaca abwira severe akayiteka ati ni mu ruce muri iyi nzira, ivyo bintu muri mwake. Murumva ko kuri severe imeze uko tuvuze tuyizi, amakenga aba menshi ko ibintu nk'ivyo bigiye gushika. Ikindi novuga kuri severe y'ubu, ni severe mbona umenga ntijanye n'igihe. Ni severe itajanye n'igihe gute? Ibintu usanga iriko irakora ko vyabaye muri kahise, ubisanga n'uyu munsi nyene biriko biraba. Iyo ni imwe mu ngorane iri mu Burundi uyu munsi. Uyu munsi ugiye kuvuga ngo severe kwirondera ukuri kubanyurujwe, kubishwe, kubahambwe mu binogo bitazwi 72, 65, 88 n'iyindi myaka, usanga ivyo nyene igiye gukorako. Leta ihari uyu munsi iriko irabikora ivyo nyene. Iyi leta iriko iranyuruza abantu kwa kundi nyene. Leta iyo abantu yija kubahamba ntituhazi, ibinogo ibatamwo bimwe birazwi ibindi ntibizwi. Usanga uvuga uti none ni leta vy'ukuri keneye ukuri ku vyaha vyabaye muri kahise, kandi iyo nyene iriko irakora ivyo vyaha nyene. Twaje kuri ibi vy'ukunyaga abantu. Leta ihari inyaga abantu kwa kundi nyene leta y'ico gihe bariko baravuga, usanga yaranyaze abantu kenshi bariko bavuga nka leta mu 1972 uko yanyaze niko n'abandi bariko baranyaga. Ico gihe barakoresheje sentare idasanzwe, sentare ya gisirikare. Uyu munsi barashobora gukoresha amasentare ahari, mugabo ntibitandukanye gose ingene banyaga n'ingene batunyaga n'ubu. Jewe nyene ndiko ndavuga ngaha, Jiriberi niyo nkuru, Vitali Nshimirimana yatumiye muri kino kiganiro, abandi batari bake barongoye amashirahamwe yigenga, abamenyesha makuru, abarongoye imigambwe, abasirikare, ni benshi banyazwe ivyabo kuva muri 2019. Nk'igihe twebwe tunyagwa, twebwe twanyazwe ivyacu n'urubanza rutwerekeye rutarashingishwa. Procureur General de la République w'ico gihe yitwa Sylvestre Nyandwi yasinyiye hamwe n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa w'ico gihe, nimba ari François Nkezabahizi, barasinya ko bafashe amatungo yacu. Ico gihe babisinya urubanza rwacu rutarashingishwa muri Cour supreme. Sinzi ko abantu bumva ico kintu. Umucamanza yemera gusinya ko ibintu bifatwa n'urubanza batararumuzanira bikiri muri enquête z'uwo procureur general. Bica bisigura ko urubanza rwacu rwagiye gushingishwa, ibintu ingingo yo kuzodutwara ivyacu iyo yaramaze gufatwa. Kuko urumva Perezida wa Cour supreme yemeye gusinya hamwe n'umuburanyi wo tuburana yitwa Procureur General de la République, bagasinya ingingo ifata ibintu vyacu,
ni ukuvuga ko yemeye ko nawe abibona ko niyo baramuka bamuzaniye urubanza azoca ruzwi hakiri kare ko ibintu byacu azoca abifata. Ibintu byacu birafashwa, ibintu byacu biragurishijwe. Mwibuke ko tutigeze tuburana n'umusi n'umwe, n'urubanza ntigwigeze rusomwa rutwerekeye. Iyo ndiko ndaruvuga ko runo rubanza kenshi abantu ntibaruzi. Urubanza rwarahamagawe muri 2020 ngira hari nko mu kwezi kwa kane. Uwo munsi twahamagariwe ko bagwigizayo rya mbere, bagwigizayo irigira kabiri, hanyuma mu kwezi kwa gatandatu 2020 bavuga ngo bararusoma itariki 30 z'ukwa gatandatu 2020. Ico gihe ntigwasoma, basubira kuvuga ko hasohotse ordonnance y'ukuzosubira y'ukugwigizayo kugira ruze rusomwe. Kuva ico gihe nta kimwe kigeze gikorwa. Tuza tubona mu kwezi kwa kabiri muri 2021 bamanitse ahari izo manza ngo twaciriwe, kandi tutigeze dusomerwa urubanza, kandi tutigeze tunaburana. N'uwarungitse umwavoka baje kumubariza ivyiwe baramuhakije, uwo mwavoka yarahatswe gupfungwa. Nta na kimwe tuzi. Twaranasabye ko baduha ivyagiriji, ko boduha ivyo batwagiriza, nta na kimwe. Twese usanga turi abantu 100 dufise twagirizwa icyaha kimeze cyo kimwe, batavuga ati naka yarakoze iki, naka nawe yarakoze iki, naka yarahuye na nako umunsi nta na hamwe. Hanyuma bavuga ko amatungo yacu yose afashwe, ko kizira ko turonka akazi na kamwe mu Burundi, ko ibintu ko bizopfungwa ubuzima bwacu bwose. None iyo leta yadukoreye ivyo itandukanye gute na leta yanyaze ibiseveri igiye gukora ko mu 72? Itandukanye ruririye. Naho unavuga ati iyi severi vy'ukuri iri kwikora iki mu gihe abayituma bo nyene bariko bakora vya bindi nyene bitwa ko bagiye kurwanya. Ego Pacifique ninazwe hari ikibazo uno munsi abantu batari bake bibaza, ni kubera iki umugwi Arise munkundiye ndabona ko vitaraje ngira kugira ntitumubure, ngira nimba ari karatwumva gira ko mumubaza akabazo araje ku murongo. Vitali Nshimirimana sinzi ko muri ko muratwumva. Mikro yiwe iri kiruguruka ngira mu kanya arashobora kuvuga mwogira ko mumubaza. Ego akabazo twamubajije Vitali Nshimirimana ni yaba yari yakumvise, ndashobora kumusubiriramwo. Twari ko tuvuga kubijanye n'ubu bushobozi bw'ubutungane cyo twokwita pouvoir judiciaire bwahawe umugwi sévère, kandi ko ingingo uzofata zizoba ari ntabanduka zitazosubirwamwo. Ivyo vyoba bigamije iki, nike coba cinyegeje inyuma y'ubwo bushobozi buhawe mu Vitali Nshimirimana? Sinzi ko muriko muratwumva, n'ubu ngira ntaragaruka ku murongo. Vitali ntari karatwumva, kumbure reka turaye ko dushobora kugerageza ubundi buryo bwo gushobora kumutora mu kurindira Pacifique yo kwishura. Sinabwa heze kumubaza akabazo kiwe Pacifique ko akaba yamaze kukishura. Nariko mbaza Pacifique ibijanye n'umugwi CNTB warujejwe ivyo gutatura amatati y'amatongo. Uno munsi aba batari bake baribaza igituma uwo mugwi woba warahagaritswe utaraheraheza igikorwa cawo. Ivyo mwebwe mu bihisiguro nyabaki? Iki ndashobora kucihendako hamwe no cishura, kumbure bagenzi banje usanga ari bo bari gushobora kucishura neza. Sinibuka neza icatumye severe iheruka bambe CNTB iheruka irangije ikiringo cayo batayisubiriza. Abarongoye CNTB batasubirijwe, bakacavuga ko ibikorwa bya CNTB vyimuriwe muri severe. Iki ndabona ntagifise neza, kumbure bagenzi banje bari gushobora kumfasha kucishura. Ariko izo nguvu zateye zihabwa severe ku bwanje. Severe yo nyene iravuga, wumva ivuga ngo si sentare. Nico gitangaje. Yo nyene ivuga ko atari sentare, mugabe ikacivuga ko ingingo izofata ziri ntabanduka zitazokungururizwa muri sentare. None yo kibiriki yo nyene ishobora gutatura amatati uko ivyumva, ikaka umuntu ivyiwe ikabiha uwundi, ivyo yita ivyiwe ikabimwaka ikabiha uwundi avuga ko ari ivyiwe, hanyuma ikacivuga iti kandi ukunda bikoze ntaho mufise muzoja. None itaba yari sentare yo kibariki. Aho niho numva hari ikibazo gikomeye, kandi umuntu acagira amakenga ati bino bintu vyateguwe ku buryo bizwi ko bifise ikindi kintu kibi
bazi ko muri sentare kitokwemerwa none bashimye kugikoresha ikintu kitari sentare mu gihe amategeko y'u Burundi aho uburenganzira umurundi wese abona ko arenganijwe ushobora kuja muri sentare ikamutunganiriza sentare iba ibijejwe rero ko haje ikindi kintu gisubirira amasentare kikaca kigira n'ubutegetsi buri hejuru y'amasentare biragoye gutahura iyo kije kizanana ingene kica citwa n'ico arico uravye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hano twumva ko ari ikibazo kije gukomeza injyana nyene gusa. Ego mu buhinga bw'ivyuma bariko batubwira ko Vital Nshimirimana ari ku telefone na mugenzi wacu Floribert Nisabwe ngira ngo dufasha bakaduza Floribert Nisabwe jibe sinzi ko ushaka kuduza Floribert Nisabwe kugira ngo dushobore kuronka Vital Nshimirimana. Ego ndiko ndagerageza ngira mu kanya turamutora kuko ariko ikibazo ngira hapfa gira nuko mbona ariko aragerageza no kwiconnecta akoresheje telefone sinzi yuko bidahava bitugora ariko ngira niba ariko aratwumva Floribert ngira yo kwactiva micro kugira ngo tumuhe ijambo kuko nawe nyene asa nuko atari karaduga sinzi ikibazo aho cyo bagitumbereye hanyuma twibutsa bariko badukurikira kugira ngo tuze gucunguza umwanya umwete nubwo bitariko biratworohera ivyo kuduza batumire yuko tushobora kuza turakira ibibazo ni n'abashaka kunganira abatumire mu gihe mukanya niyo kumbure kugira ngo abafise utubazo canke baza kunganira hanyuma utwo tubazo turaza kutwandika utwo muza kuba mwabajije abandi batumire kumbure baza kubuza nabo nyene baraza kutwishura ndabona Floribert yaduze Floribert nimba muri ko muratwumva ku murongo wa Vital muratwumva sinzi ko Vital Nshimirimana mwa muri ko muratwumva nimba mutwumva mwo duha mwiriwe ngira Alice sinzi ko mwebwe mu nyumva jewe ndabumva ngira ngo Floribert no musaba kugurura micro yiwe kugira dushobore kumva Vital ngira na Floribert ntariko aratwumva ngira ngo ego kumbure ko ngira ni kibazo ariko ngira nico tuza yuko mukanya tuza kuza turakira utubazo mu kurindira yuko byose biza gufata umurongo ariko turumva byuguruye muratwumva Vital Nshimirimana Vital kumbure mu kurindira yuko twumva Vital ngira twobandanya ikiganiro mukanya ngira Alice mwobanza mukibutsa bariko badukurikira ibijanye n'igice ca kabiri ibijanye no gutanga amajambo uko bigenda hanyuma twakire ibibazo bimwe tubibike ibindi mutumire arabaravishura mu kugira mu kurindira ko turonka abandi batumire